mu kabinete ko yabitanze urabona ko ikigo cyari gikenewe cyane kandi cyerekana ko yakigize ku bushakashatsi. Rero turavye ikigo nyamukuru ari uko dusensibiliza kubijanye n'amakonflit electoraux na défi à surmonter. Je kubganje mfatiye ku byo yigishije les conflits électoraux zizazihari. On est déjà en conflit électoral. Tuvuze ngo byose birera tuba turibesha kandi si vyiza. Uko dufatira ukaroro gatoya. Ushobora kubangira ngo nzi cyane igisagara ca Bujumbura gusumba henshi. Mugabo ndavye abanyagisagara tubona kenshi. Aya matora yimirije ntabwo kizaba yarindiyemo. Ituze nuko bazoyitaba. Akarorero kwiyandikisha mwarabunyine vyateye ibibazo. Abantu barazi kwiyandikisha. Iki c'est déjà un conflit. C'est-à-dire yuko les électeurs n'abari gutunganya amatora hari ikibazo. Caje gute kimeze gute nivyo abantu borondera. Ibindi aya matora ugerageje kuraba imvune nyinshi zatumye bigeraho bigeze mugabo nta enjeu politique ikirimo. Nta enjeu ikirimo kuko burya amatora uja gutora entre 2 canke 3. Muguravye bazohiganwa amaliste yaramaze gusohoka ukaraba nta deribito nizoba entre plutôt pouvoir n'imigambi yitwa kwitavuga rumwe nayo. Ivyo byose vyerekana ariko hagiye haraba un contentieux électoral mal géré. Bavuze iby'amategeko akumira abana bariya l'exclusion n'ibindi. Ivyo byose tumwe turabyirengagiza vyagiye biraba abantu babitorera umuti uko bashatse peut-être ku gikenye cy'ufise ingufu mugabo bitera bizana rero demotivation abantu baboneka mu matora. Hari ibihugu twagiye turabirikira kenshi iyo amatora abaye rimwe kabiri gatatu ntavemo ico abene igihugu bifuza harateba akabandi une désobéissance. Jewe rero ndipoza des questions, est-ce que aya matora ni y'abarundi uko nabonye igihe cyo kwiyandikisha igihe cyo kuja gusuzuma ko banditswe ninde yabonye imirongo yaje kura ko biyandikishije ko babanditse bisigura ko baryo bashaka kwambuka gutora. Nivyo yatantambara ihari umuntu ibaza ngo hari amahoro mugaje ndemeza ko hari abarundi ugiye kubabwira amatora 2025 mu kwezi kwa gatandatu bakubona nk'umusazi babwira ati ivyo uravyemera mbega zoba. C'est-à-dire yuko rero no mu banyapolitike bifuza ko vyopfa nifu bimeneka ko n'ubundi tuzoyisoma naho rero tubizi vyaje gute bigeze. Ni vyiza ko abarundi nivyo bavamvanuye n'ingendo ya violence mu migambwe muri rusangi benshi bari yakiriye mari ko bikose. Sino kare twarumva imigambwe kuri tele ishamiranye mugabo usiko biri. Mugano kurumva deja ya enjeu atayi hari. Icya kabiri ni murabe aya matora les circonstances ari karategurwa. Ubukene abantu barimo. Inzara iri mu bantu. Ibura ry'ivyangombwa. Navuze ko mvuga cyane cyane nkayo Bujumbura. Hagiye woja ku isoko 17 akabaza bajya abantu bazotora mwibaza ko botora. Mwibaza ko umuti wawurindiriye mu matora je ne pense pas. Nico gituma nivyo amatora komo ari kiringo kigeze ni processus on est obligé de le faire mugabo ico twe dusaba nuko abantu bo kwicarira ibibazo biri mu gihugu. Bicara ibibazo biri mu gihugu batorera inyishu abarundi bafise. Nayo bundi bw'amatora yoyo ashaka kuza kunyura n'ivyari bihari. Kuko n'ubu bukene bw'igitoro n'abanywanyi bacu nabo tuzoshikira ngo tuje kubwira imigabo n'imigambi. Nukuvuga ko bazoja mu matora batazi n'ivyo baje gutora ari ugupfa kujayo atana mobilisation atanimiza ryatora. Abanyamigambwe barasabye mu biseni na leta ko borondera n'imiburi buri gitoro gike cyabari mu higano kugira ngo mweroje démocratique ibi kana bihari. Ivyo byose rero vyerekana yuko on est déjà en plein conflit. Nubwo abantu bahoze la gestion du scrutin itakigira enjeu bizogira ingaruka mbi kwiterambere ry'igihugu. Nivyo turashaka kurengana juin byose bikagenda neza bamwe bagakoma amashi abandi bakirabira hirya. Mugabo yatera zambona kazoza abarundi bose biyumvamwe ntafise turagira. Nukuvuga tuko turahendana tugenda bamwe bakumigwa bidodomba babura aho babishikiriza mugato kitwa ngo tuje amatora. Kuko igihambaye amatora ataca dushikanako
atazana impinduka atazana iterambere nta na kimwe amazi. Rero pour moi on est déjà en plein conflit. Dire que les défis ari surmontables twogerageza mugabo sindabibona cyane. Gusa abantu bogerageza bakigisha mugabo uko deja tubirimo